Ikaze kuri G4G, nimba wisanze hano hantu uri mushasha kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba bikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe amwe mu makosa canke bimwe mu bintu utokora mu gihe uhuye n'umuntu mwahoze mukundana, bamwe twita aba ex. Akenshi ukunda gusanga iyo umuntu atandukanye n'uwundi bahoze bari mu rukundo, hariho inyifato yifata iyo ahuye n'uwo muntu canke hari ukuntu yitwara, ugasanga uko kuntu yitwara vyeretse bo bahora bakundana yuko hari icyahindutse kuri we canke yaramufitiye agaciro ku buryo itandukana ryabo ryamukozeko cane. Rero uyu munsi tugiye kurabira hamwe bimwe mu bintu bine ushobora gukora canke ingene ushobora kwifata mu gihe uhuye n'umu ex wawe mwahoze mukundana canke urukundo rwa cane. Cakane kiraza gutangaza cane, ugumane natwe. Ikaze. Ikintu ca mbere ukwiye gukora mu gihuye narakundanye, murahebanye, haheze igihe kirekire mutarasubira kubonana, murasubiye murahuye, ikintu ca mbere ukwiye gukora kumwereka ko bitakubabaje. Akenshi ukunda gusanga iyo umuntu mwari mukundanye ugasanga mugatandukana kwera ingorane zinizi canke ivyo mutahurije ko, iyo musubiye guhura ucumwereka yuko uvyimvye, ukacuvyimba, ukacumwereka yuko yakubabaje vyahatari, ukacumwereka yuko urumva hari bitagenze neza ku buryo usanga muhuye umenga ntibona twenga canke ntibona vuka menga yakwiciye umuntu. Akenshi witwaye muri burya buryo bituma uwo muntu mwakundanye avuga ati uriya muntu koko naramubabaje. Kandi abantu benshi tuba turi proud yo kubona umuntu twahoze dukundana ababaye. Akenshi uzosanga ikintu ca mbere kibabaza abantu aba ex mu kubona umu ex wawe mwakundanye ateye imbere, muratandukanye aciye atera imbere, swate ku muhungu aciye aronka amafaranga, ku mukobwa naho aciye aba mwiza gusumba uko yari ameze mu gikundana. Iki kintu kirababaza cane kubona umuntu mwara mukundana ateye imbere canke abaye mwiza. Rero mu gihe uhuye n'uwo muntu bwa mbere, mwereke yuko nkaho atacabaye inyuma yuko yavuye mu buzima bwawe, ubuzima bwakomeje, ugitwenga marige naho wowe bara ku mutima mugabo mu maso yiwe ntuzo kuri kosa ryo kuririra mu maso y'ushaka kurira. Zokwifate utwenge nawe nyene, bizotuma nawe yibaza impamvu ati mbe burya twari dukundanye nije nababaye canke niwe yababaye. Usange nawe kamugiyemo ati gute yishimye utaryohewe kandi nanje mbabaye ku mutima. Iki igihano ca mbere ushobora guha umuntu mwakundanye no kumwereka yuko iminsi yose mwagendanye mukanatandukana ataco bivuze kuri wewe. Iki kizomukorako cane kandi kizotuma yibaza byinshi kuri wewe. Ikindi kintu ca kabiri utazokora canke irindi kosa udakwiye gukora uhuye n'umuntu mwahora mukundana kera ariwe ex, ntuzomwereke yuko umushuhiye. Hari ukuntu umuntu umwe mwarakundanye mugatandukana nabi, hanyuma hahera igihe kirekire mukongera mugahura. Wewe rero kubera yuko haheze igihe kirekire ukaca ushaka kongera kumwereka yuko umushuhiye nka kera nkuko vyahoze, ukibagira ibihe bibi mwaciyemo canke ukuntu mwatandukanye. Ibi bintu niwe bikora imbere ya ex wawe, azobona neza yuko amakosa yose yagukoreye atacu bikubwiye kandi wewe umukunda cyane kurusha uko yagukunda, kubera yuko uramushuhiye. Ashobora no guprofita kugushuhira kongera akakubesha, ugasanga usubiye kubabara irya kabiri. Akenshi abahinga bavuga yuko iyo umuntu akubeshe rimwe ntaco bitwaye, ivyo birumvikana ati, ariko iyo umuntu akubeshe irya kabiri wewe ni wabigizemo uruhara kugira kubeshe, kuko bitamuha umwanya ngo akubeshe ntivyari gukunda. Rero kintu ukwiye gukora iyo uhuye na ex wawe kizira kumushuhira. Mwereke ko ari ibintu bisanzwe, mwereke yuko ari umuntu asanzwe atabirenze. Nawe azogendera kwibaza ati none urya mukobwa yiboneke canke urya muhungu yiboneke ubu katakishuye nka kera. Abone yuko ibintu vyahindutse, abone yuko wavuye ngaha ukagenda ku yindi ntambwe. Ikindi kintu ca gatatu udakwiye gukora mu gihe muhuye na ex wawe bwa mbere, nukumwereka ko atari uw'agaciro. Ntuce umuha valere nini. Nimba yahora umushiri wawe mwahora mukundana, mwahora muhura, ukamuramutsa urupfasoni, ukamuramutsa nyene umuhobereye cyangwa ukamuramutsa mu bundi buryo ukamwubaha. Simvuze ngo ucumwubaha, ariko gerageza umwereke yuko nawe ufise uri uwundi muntu, nawe wahindutse. Gerageza umwereke ko nawe wihagaze. Ari igihe usanga umukobwa yakundanye n'umuhungu
ugasanga umukobwa arisuzugura kubera umuhungu bakundanye afise amafaranga canke afise iki, ugasanga hari ukuntu yifata bakundanye. Rero nimba wageze muri ivyo bihe mugatandukana, gerageza umwereke yuko utakiri wa wundi, muramutse nyine nk'abandi, ushaka kumufata nk'uhatari. Hari igihe usanga wari umuzi kera mugikundana ibintu byarahindutse, ushaka kumwubaha kandi ari ex wawe. Ex ni ex uko yaba ameze kose, n'abafise amamiliyaridi, ex ni ex wawe, mwarakundanye vyaranse, ivyo no kuvyakira rero kumufata nk'umuntu asanzwe nk'abandi bose, ubuzima bugakomeza. Kizere ko umufata nk'ukumenga ni Imana yawe, aho oye asigara abona ati naho twahebanye aracantinya aracanyubaha. Ikindi kintu ca kane rero cyo cingira akamaro, rero murahuye na ex, muhuriye ahantu, muricaye murindiye ibintu canke muri ahantu, hari igihe umuntu bamwe arakundanye ashaka kuza ngo mwicarane, ashaka kuza ngo mumarane umwanya mwongere muvugane. Iri ni kosa udakwiye gukora nimba koko wumva ko uwo muntu yakubabaje, kubera yuko niba muwundi mwanya ashobora kukubabaza ubugira kabiri, kubera yuko bavuga ngo cyakugize rimwe reka kirakugira n'irya kabiri, canke bavuga ngo igiti kirashobora gukora mu jisho kabiri kandi kirakishaka kuri mena. Rero nimba ufise umuntu mwakundanye ugasanga muhuriye ahantu, ugasanga ashaka kuza kuvugisha, mwima umwanya mugihe ati it's okay, ni bon, ngabo hari ibindi nari ndimwo canke naringiye canke ari kumwe n'abandi, kugira ngo ibi bintu bigufashe kumwirinda. Kuko niba usubira kumuha umwanya, karimi karacari kakandi, amajambo aracari yayandi, kandi ugutwi kumva kwawe kuracari kwakunda, ashobora kubwira andi majambo akakuryohera, ugasanga usubiye kugwa mu mutego irya kabiri. Nimba ufise umuntu mwakundanye kandi yarakubabaje udashaka gusubirana nawe, nimwahurira ahantu ntuze umuha umwanya wo kumwumviriza, kubera yuko umuntu ashobora kukuzirika ku katsi ahubwo ati narahindutse biriya, akemera amakosa yose kugira ngo ashobore kuronka ubundi buryo ashobora kukubabazamo, cyangwa ashobore kuronka ubundi buryo ashobora kukwicira umutima. Rero nimba uhuye na ex wawe, kora iki kintu kizogufasha, mwima umwanya, ba busy muhuye, umwereke yuko uri mu tundi tuntu nyine utari kurafatika. So mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Jeff kuri Jeff Edge, mubandanye mukora subscribe, murakoze.